Ndabaramukije cyane ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe umwe wese bivaye naho aherereye cyane ikibanza arimo ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe umunsi bivaye naho yoba aherereye nkuko bisanzwe muri kumwe na Nimbona Irene asanzwe bashikiriza ibiganiro bijanye n'ivyingo n'imiryango bijanye n'ingo n'imiryango uko ingo z'ubu zubatse canke uko ingo z'ubu za kino gihe ziriko zurubakika kuko ingo z'ubu zisamburwa n'ibintu byinshi mu rugo hubakiyemo ibintu byinshi kandi ibyo bintu utabyigenjejemo neza biratuma urugo rwawe rusambuka. Rero ku mazina ni Nimbona Irene kuri Facebook yanje ni Nimbona Irene nyene no kuri channel yanje ya YouTube ni Nimbona Irene nyene. Sanzwe nigisha rero ibyingo n'imiryango kandi mu ngo hahurikiyemo ibintu byinshi harahurikiyemo ubutunzi utabwitwayemo neza batuma urugo rwa rusambuka. Harahurikiyemo amabanga mpuzabitsina utayitwayemo neza biratuma urugo rwa rusambuka. Ikigira gatatu gitumye mvuga ino video harakurihurikiyemo indero ku bana, indero ku bantu, indero kuwari we wese. Iki nico rero gitumye mvuga ino video indero. Hari umukobwa ari hano niwe anzanye ku mpanuro zibiri zo kumuhanura. Simvuze ngo ngira ngo ndamuca intege basi ndamuca intege ku bikorwa akora. Nuwitwa Lynca Arlene yubahuka abantu. Hari akavideo naravye yubahutse uwitwa Chimamanda Moses yongera yubahuka kamana uwitwa Afise. Abo yubahuka ni benshi. Rero je sindamuciye intege mu byo akora ndamushigikiye kuko buno buhinga ngurukana bumenyi ni business umuntu aba ariko arakora. Ni business umuntu aba ariko arakora ariko naho uri kurabikora utavyitwayemo neza naho nyene ntago biboneka neza, ntago biguha isura nziza, ntago biguha ishusho nziza. Rero wa mukobwa uriho nabonye akabido kawe kavuga ngo mbega ngo abahungu mwumva ngo tubacira mu ijambo ngo tububaha nkande. Oya mukobwa, abahungu nabo kubahwa. Abahungu umuhungu wese ari akagera, umuhungu ari wese niwo kubahwa, si wo gusuzugura. Oya aho ndaguciye intege cyane. Nimba uri kuraza mwibi by'ubuhinga ngurukana bumenyi utubaha ntaho uzoba uri kuraja, ntaho uzoba uri kuragira kandi uzoba uri kurata n'indero, uzoba uri kurata indero. Umuhungu mbaza ati umuhungu no kubaha gute? Aka kantu ugashire mu mutwe ni note bien. Umuhungu no kubahwa ni kubera iki? Umuhungu mu by'Imana yari yapanze kurema, muri programme y'ibintu Imana yari yapanze kurema ku isi, sibyo? Nka kujya umushobora gupanga programme yawe y'uyu munsi, mu by'Imana yari yapanze kurema. Twebwe abakobwa ntitwarimo. Nakubwiye akantu kabe note bien. Mu byo Imana yari yapanze kurema irashira kuri list ati ngira ndeme bino bintu ku isi. Twebwe abakobwa ntitwarimo na gato, ahubwo kugira twe tubeho twabayeho kubw'impuhwe Imana igiriye umuhungu, kubw'impuhwe Imana igiriye umugabo ati reka ndamuremere ndamusokore mu rubavu, apandeme ndamusokore mu rubavu. Twabayeho twebwe abakobwa kubw'impuhwe. Ariyo mpamvu dukwiye kubaha zina muhungu. Umuhungu wese ari akagera. Mwa bakobwa mu mumbabarire ntimuce mutangira kuntuka ngo nturahemukirwa n'umuhungu. Ntako twazanye ibyo guhemukirwa, twazanye ibyo kubaho. Umuhungu ahava akagera kama ni Lynca nimba ari Miss Mafyeri sinzi. Umuhungu wari wese ahari nuwo kubahwa pe. Uko yoba ari kose mwubahe. Harakantu aho iyo tuba twararemwe natwe tuba tuburira ku gakano. Harakantu aho iyo Imana isokora nk'imbavu zibiri canke zitanu byari kugenda gute? Bakobwa twubahe zina mugabo.
simvuze ko n'abakobwa atarabo kubahwa canke abadamu oya natwe hari ibyo dushoboye bakwiye kutubahira mugabo ijambo ry'Imana rivuga ngo bagabo kunda umugore wawe abagabo badukunde kandi koko baradukunda namwe bagore mwubahe sije ndiko ndabivuga n'ijambo ry'Imana bivuga namwe bagore mwubahe abagabo banyu rero wa mukobwa we reka gusuzugurana kora akazi kawe ndagushigikiye mu kazi kawe kuko ni business urimwo ariko reka gusuzugurana hahandi hantu rero iyo ndahumvise numva menga kandi si jewe nyine n'abandi bavyumva birabababaza ngo abantu ngo batanshigikira ngo ni bwa buhungu ngo n'ubukobwa ngo bw'imburakimazi sa bwa bukobwa n'ubuhungu bw'imburakimazi nta muntu numwe abaho w'imburakimazi ntawo mbega ndakubaza abantu naba babiri abantu ni babiri kwisi n'umuhungu n'umukobwa sibyo nimba uvuze ngo bwa buhungu bw'imburakimazi menya kututse igitsina gabo kandi naso ari mu gitsina gabo mwa buhungu ngo bw'imburakimazi ngo ni mwebwe mu ntuka nimba uvuze ubuhungu menya ko naso arimo so wanyarimwo musaza wawe arimwo none nabwo n'imburakimazi ngo mwa bukobwa ngo bw'imburakimazi ututse igitsina gore nyagitsina gore wowe ubwawe urimwo nyokarimwo nyokwanya rimwo abo muvukana barimwo none nabo n'imburakimazi nta muntu numwe aba imburakimazi nimba atagushigikiye ntace yitwa imburakimazi kuko nawe aba yifitiye ikimazi rero ntucuvuga ngo mwa bukobwa mwe ngo bw'imburakimazi ngo nawe mwa buhungu mwe bw'imburakimazi oya hindura mukobwa hindura n'ukuri ukoresha iyindi mvugo mugabo udasuzuguranye ngo Chimamanda ngo ngenda kubahuke ngo kuko nango waranyubahutse ngo donc jeho nta nibyo noshobora ngo nije mukobwa ngo meze nk'abahungu ngo mpagurutse muri entertainment siwe wenyene n'abandi turahari mugabo turavuga turakora kono kazi kacu tutabayeho gusuzugurana mbe gusuzuguye abafanzi ugasuzugura babandi kuba ini business ugaburirwa abakugaburira nabo nyene kurasuzugura ku muntu akoresha rezo sosio ugaburirwa nabo nyene uri kurasuzugura none wabasuzugura wumva bizogenda gute burya abamaze kumenyekana badasuzugurana ni bani si benshi mbega Fanny Ravine ntiyamenyekanye none mbaramenyekanye hari urumva ariko arasuzugura niyo agize akantu akosa aravuga ati abafanzi mumbabarire ndasabye imbabazi nukuri kaho bitagenze neza akicisha bugufi mbega Sandi Chimamanda ntiyama yavuze Sandi ngararirimba ibyo aririmba ni byiza mugabo ngafise urujwi rujwangaraye mbega urumva Sandi yahagaze ku gasunzu k'inzu ngo Chimamanda mba ngo wameze ubwanwa mba ngo bwiki nta nibyo noshobora je kuvuga ngo nunasubiramo oya ngo ndi mwiza ngo ndi misi mwiza mbare ngo misi mafyeri mbare misi mwiza ntumbazi burya ni uri mwiza gusumba abandi umusambi ni wagiye kuntuzanya ku mbari ku nkengera y'uruzi ico gisomo hari abakizi kunsumbya ngo ndi mwiza ari kindi gikoko naco ngo ngagatima ariko rero nawe agatima ariko uri mwiza koko kuko uremwe mu ishusho y'Imana uri mwiza ntawe bihakanye ariko ako gatima ko gusuzugurana ko gusuzugura abantu ndakwinginze ukagabanya Mbone je na mukobwa ngo nahagurutse ngo kwizina ryanje twese twarahagurutse twese turabona yuko ari business mugana hari business si business yo gusuzugurana ubaha koresha imvugo yo kubaha hama nanje ntucuvuga ngo mva ngo ashatse kumenyekana je sinashatse kumenyekana nashatse kuzana impanuro ni impanuro nkuko asanzwe nigisha nyene impanuro
ntucuvuga ngo urumva ngo nango ibyo wigisha ngo nta nderi rimwe inderi rimwe kuko nivyo mu rugo habaho ibintu bigenda bitandukanye nabivuze mu ntango habamwo indero y'abana ari cyo catumye mpaguruka kuvuga hakabaho amabanga mpuzabitsi adakozwe neza atuma ingo zisambuka kandi urugo rusambutse biragira ingaruka ku gihugu ndetse no ku mana niyo mpamvu nanje nahagurutse kugira nigishe kubijanye n'ingo n'imiryango genda kuri channel yanje ya Nimbona Arlene urabisangako hanyuma mumbabarire ngira mvuze amajambo menshi mumbabarire cyane ariko kwicisha bugufi cyane mbere n'igitsina kobwa ni byiza kwicisha bugufi udasaraguritse utagiye ku gasongero k'inzu ngo umanura amabati ngo uvuge yerere oya si byiza Imana ibahezagire cyane.